Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye turahera kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ibihomoka no kunyika kw'isi birageramiye abanyagihugu bo muri quartier ya Gikungurirare mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu baho basaba umukuru w'igihugu gufata ubwiwe mu minwe ico kibazo. Imyaka 27 irarangiye umuririmbyi Cyanjo Amisi ashengeye uguhagiza igihugu ciwe biri mu vyiyumviro yacisha mu ndirimbo ziwe. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata c'ubudandaji. Bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera bavuga ko ingingo bafatiwe na meri ya Bujumbura yo kubomora ibibanza byabo batayakiriye neza. Basigura ko ibibanza bakoreramwo ariyo yari yabibahaye kandi ko bafise n'impapuro barihirako. Bagasaba leta kutabakura mu ivyo bibanza ngo kuko batabona iyo boca baja. Ibindi basaba tubibaze Jean-Marie Mayonga. Bamwe muri abo badandaza basigura ko iyo ngingo y'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yo kubomora ibanza ngo vyubatswe hatubarijwe amategeko ngo ntibavyakire neza kandi ntibagishijwe inama ngo amenyeshwe impamvu ivyo bibanza bigiye kubomorwa mu gihe babirihira amafaranga muri meri ukuri kwamye. Iyo ngingo ku badandaza bamwe begwa nisho kibazo cyo kubomorerwa abatari bake twayakiriye nk'inkuru y'incamugongo. Twe nk'abadandaza tudandaza turi mu bibanza bifitiye ivyangombwa kandi turihira ibikenewe vyose. Twari twarigeze tumenyeshwa yuko hariho umunsi tuzogenderwa n'umugwi ushirako ibintu vy'imisaraba byo kubomora. Muri make rero abantu batari bake nka twese twaguye mu gahundwe twakiriye iyo nkuru kubera twari tuzi ko turi mu bibanza twahawe kandi tufitiye n'ibibiranga vuga amafishe turayafise, hanyuma twari dufise n'amanimero yashizweko n'ababijejwe, hama tukaba twizeye yuko vyose bikwiye narirya igikenewe cose mu bijanye n'amakori byose tubiri ukuri kwamye. Tuzi byari byo kuko twe turi muri meri turi ku isoko nkuko twahawe na meri nyene y'isoko. Ivyo biriko birahinduka mu nyuma twebwe bitugwa ko bitwangaza kandi tubona inyungu turiko turaronka. Abandi babomora ibiri nyuma babajana mu isoko aho isoko itaruzu. Twebwe dufise isoko yuzuye naho inyuma nta ngorane kandi twari duteye ntituri mu ibarabara nta mutiyaje dutera. Twaragerageje turabasaba turababwira ati twebwe uduhura uronderezo kandi twibibanza by'iwacu nta ngorane biteye izinyamoto yinjira neza aha naho nta kintu na kimwe kizibiye ngaha anyu turarindiri. Bagasaba kuronswa insiguro kubijanye n'iyo ngingo kugira bamenye neza impamvu bari kwasabwa kubomorerwa mu gihe ari meri nyene yari yarububakiye ivyo bibanza. Cyo dusaba twege dusaba ababijejwe ubwa mbere ho babanze biyumvire mbega aba bantu bahaje gute, boba barizanye canke boba barihaye canke barabe mbega aba bantu hoho barakurikiza amategeko umudandaza atezo kurikizwa y'igihugu mu bijanye n'amakori mu bijanye n'amataxi nta kintu na kimwe tutubahiriza. Twibaza ko twabanza kumenya igituma batubomoreye no mu kubaka twubatse ata muntu ariko aratwiruka inyuma hanyuma mu kubomora nabo bakatubwira ngo tubomore nk'abatwirukana kubera baravuze ati basanze utabomoye bazomuca amande bongere n'ibintu bace babitwara ariko twe ntituzi gituma. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 3 ukwezi kwandamukiza niho ico gikorwa cyo kubomora cari gitegekanijwe kuba. Ivyo bikaba biri mu ikete ryasohowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura rimenyesha yuko abatazobikora ngo bibomorere bonyere ubwabo meri izoca ivyikorera kandi bakazoca barihishwa amafaranga. Amakuru twabateguriye cyabandanirize mu gisata c'ibidukikije hamwe n'inyubako. Inzu zirenga 200 ziramaze gusenyuka kubera ibihomoka no kunyika kw'isi muri quartier ya Gikungurirare mu gisagara ca Bujumbura ahegereye uruzi Ntahangwa. Abanyagihugu bagendewe na bagenzi bacu kuri uyu wa mbere basaba ko umukuru w'igihugu yofata ikibazo cyabo mu minwe ngo kuko abo bamaze kugitura atanyishu baragitorera. Inkuru tubaza Armelle Mutore. Bose baromoca baragenda kandi n'aba leta baraje kuraba ariko nta kintu na kimwe baze kutubwira ngo badufashe. No bibwira nde ni mwenda bibwiye
Amarira no kwihebura nivyo biranga abanyagihugu bo muri quartier Gikungu Rural ahegereye uruzi ntahangwa babangamiwe n'ibihomoka no kunyika kw'isi bituma inzu zabo zibomoka. Bakavuga ko batabaje kuva kera mugabo batigeze baronka ubufasha nkuko bivugwa n'umwe mu bahaba. Aha muri Sireseti no kuvuga abenegihugu bamwe baromotse beshi n'ubu bariko bararumuka bagenda hariko harabomagurika no musi. Ikibabaje rero nuko rero babivuze babisikana hejuru hanyuma abo mu ntwara bamwe baraza kuraba baravuga ko bagira babafashe ariko nta kimwe bashitseko. Twashikirije des zones de quartier eka no kuna musanteri yabimenye. Uno mupfasoni twahasanze wavuga ko inzu yiwe imaze kumugwako ico gihe ngo akaba yarahakomerekeye akidoga kabaye mu gahinga n'utwiye tuguma twibwa kubera adafise hakika umusaya. Hanyi unabiravye jeho narahanduriye n'ubumuga inzu yaranguye ko ndavunika. Hanyi maze umwaka uzohwana mu kwa gatandatu nkava ngaha muhira. Ngaruka rero tubonera ngaha ni nyinshi kuko bamwe baraturatuye utwabo ho watubitse usanga batukwivya abasuma kubera bitari mu nzu. Abo banyagihugu bavuga ko inzu zirenga 200 zimaze gusenyuka biturutse kuri ivyo bihomoka. Bagasaba kwimurirwa handi bashobora kubaka bakanaronswa ibisakazo. Aha imihana irenga 21 yaramaze guhunga ntigira hiba iraturatura. Twagomba dusabe mbere nyakubahwa umukuru w'igihugu se Barundi azagere kwigoro nawe nyene azoze kutugarukirako kuko urabona ko ntitugiraho turukika umusaya. Twebwe dusaba leta ko yotugarukirako kuko ibi kuva bibaye tari mwebwe tubonye nta bandi bantu twari bwabone baza ngaha. Dusaba rero ko botugarukirako bakaraba uko tumerewe bakaduha agafashanyo boturonderera nk'aho twoshobora kuba. Sabira bene igihugu ko bafasha. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'inyubaho aho leta y'u Burundi ngo ifise umugambi wo gusanura amabarabara yose y'igihugu ngo muri kino gihe ayatari make hageramiwe n'isidagurika hamwe n'ubusaza. Ibi nibishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe kubaka amabarabara. Sylvestre Sanzerugeze abishikirije inyuma yaho abakoresha amabarabara y'igihugu inimero 7 Bujumbura Ijenda hamwe n'inimero 8 Gitega Rutana bamenyeshereje ko ayo mabarabara abononera ivyuma vyabo abadandaza nabo bagakora bahomba. Imigambi dufitiye amabarabara ni imigambi myinshi cyane. Aya mabarabara yaba iryo barabara ry'indwi n'ayandi mabarabara n'amabarabara yubatswe kera n'amabarabara akenewe gusubira gusanurwa. Ni naco gituma ubu hariho umugambi wo gusubira kugira ivyigwa byo gusubira kuyasanura. Twararonse amafaranga yo gukora ivyo vyigwa n'amahera yasigaye ku bikorwa vy'ibarabara rya 18. Ubu hariho ivyigwa bigomba gutangura turiko turarondera abazodukorera ivyo vyigwa. Twaramaze kuronka abatari bake bashobora gukora ivyo vyigwa, ariko hagati aho tukirindiriye ivyo vyigwa hariho umugambi wa leta, umugambi twise mu gifaransa zero nido pool. Uwo mugambi rero turiko turawukora, twarawutanguriye kwibarabara nimero 2, barabara nimero 1. Iyo mabarabara ahuza umugwa mukuru wa politike n'umugwa mukuru w'ubutunzi. Uwo mugambi rero tugomba duce dufata indi ibarabara inimero 7. Duhejeje iyo barabara inimero 7 tuzoca dufata ibarabara inimero 8. Sama barabara yose twoca dukorera rimwe icarimwe kuko n'uburyo ntibubitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'u Burundi icarimwe tugenda dukora. Ariko rero hagati aho hari ibindi bikorwa bidahuye n'ivyo twise zero nido pool, nibikorwa byo gukora hagomba kubomoka. Nk'ubu hariho kwiri barabara inimero 7 igice bakunze kwita kuri Basekeza, aho nubamesha yuko kugeza uno munsi mashini zihari ziho zirakora kugira ngo ntirishobore gucika. Aho naho nyene imbere yaho hariho n'ahandi aho bita mwikora, naho nyene twarashoboye kuhakora ku buryo ubu aho hantu kari imodoka zahagora kurengana ubu ziharengana tangorane.
turangiza hano makuru imyaka 27 irarangiye muririmbyi Canjo Amisi ashengeye mu ndirimbo ziwe yacishamwo ivyiyumviro biraba imibereho y'abantu urukundo hamwe no guhayagiza igihugu ciwe ugushika ubu uwo muririmbyi akaba afatwa nk'icitegererezo mu muziki w'u Burundi. Christian Xavier n'umuhungu witwa Mfyisi Hussein na Asina akaba yavukiye ku musozi Shikiro mu ntara ya Ngozi. Akurira muri ico gisagara, yiga amashuri yiwe makuru kuri College Don Bosco Iburengo, ari naho yigiye umuziki akiri umuyabaga. Awigishijwe na cane n'uwitwa Amuri, akaba yasanzwe akora akongera akagurisha imbabura. Canjo Amisi yakunze gushira ivyiyumviro cane mu vyerekeye imibereho y'abantu, aho ahaya akongera agahayagiza umugabo w'ukuri. Yakoresha amajambo nkoramutima nko muri no ndirimbo nta cica nk'irungu. Niyibagiye na gato kuvuga urukundo rw'umuvyeyi mu karirimbo yise Muvyeyi. Canjo Amisi yaranaririmbye ubwiza bw'igihugu ciwe c'u Burundi mu karirimbo yise Ewe Burundi. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, Ewe Burundi ucurara. Gushika ubu umuririmbyi Canjo Amisi afatwa nk'umwe mu baririmbyi n'abacuraranzi b'icitegererezo. Akaba yashengeye mu ijoro ryo kuwa gatatu rushira wa kane ukwezi kwa Ndamukiza mu 1996 ahitanwe n'ingwara. No kuri iyo nkuru rero duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya ikambere no kuyatosora. Ibindi biganiro birabandanya. Isa